yeah none bijya vya Lolilo ngo afise ngo lebo yitwa Simba Gang ijya si lebo si lebo rijya ni zina giwe yiyite ngo Simba Gang mugabo ijya si lebo wallahi ijya si lebo Lolo nta nakimwe afise yo ibikura he ni telefone gusa tibaza nahano abanyene nakamoto kiyo nta muduga agira sinzi umenye yararonse umuduga naherutse numva ngo arafise umuduga agenda munda muheruka adafise umuduga kubiravye award zo mu Burundi ni makanaki hit zo mu Burundi ni makanaki ama views yo mu Burundi ni makanaki ibintu byose ni makanaki ama video ni makanaki byose ni makanaki bon makanaki en fait mu gifaransa c'est les voleurs de la musique non abasoma b'umuziki ya nyene abadutwaye indirimbo ziwacu barazitwara mu nyuma batwereka ko araba legend kandi ari mbeba bigira ko araba legend naho ari ubuyabo bwigendera na Empire Avenue Empire just novuga ko ari label kuko yakungumiza muri mudu cyangwa ufuna kagoro atigumya wifuza wambore muzu buhoro abakunzi wa Flip GTV tubasaba gukoresha umwanya gusomba gufyonda subscribe kuri Flip GTV kugira muze muraba mbere kuronka ibiganiro bishasha kandi biri ku mwanya. Uyu munsi rero dufite umutumira adasanzwe cyane no muririmbye amaze gukora byinshi muramwumva mwenyene nimugumane natwe kugira mumenye byinshi cyane birenze. VP brother poa mzee uko fresh kabisa niko sawa abakunzi wa Flip GTV banzu baramutse ubidondora babwire n'uwo ari we bwa mbere abakunzi ba Flip GTV Flip GTV yes okay ndaramukije cyane gose ni Thompson the voice I got my homeboy from Buiza Paradise Profession Game baby yeah Thompson abatamuzi ninde Thompson Thompson umuririmbyi w'umurundi umwana w'igihugu ndibaza ko ivyo bikwiye Thompson turamuzi ni umwana w'igihugu ni umwana akunda igihugu cyamwibarutse cyane. Thompson akaba yaragaragaye mu ndirimbo zitandukanye ariko hari indirimbo imwe tuza kugaruka ko mu kanya yarazanye uruhagarara cyane iyo ndirimbo Thompson tutarayivuga iyo ndirimbo wowe wamaze kuyimenya deje iyo ndirimbo yitwa Gumya ni indirimbo yazanye uruhagarara cyane aho twabonye wihanga umuririmbyi tufata nka legend muri uyu muziki umwagiriza yuko iyo ndirimbo hari ikintu yoba yaragukoreye kitajyose. Ndagufasha gatonya manje sinamuhanze kandi sinamuhagirije ibintu byari byo naramurondeye kugira dukorana akazi mu nyuma arahinduka ko abantu bisanzwe abantu barahinduka n'umupeti frere wawe ashobora guhindukirako arahinduka nyene indirimbo zana amatati gushika n'ubu amatati ntarahera ati gushika n'ubu amatati ntarahera yuvuze ati amatati ntarahera gushika ubu ubushatse kuvuga iki Thompson? Mu ncama kico no sigura gusa ndibaza ko amatati ntarahera kuko yategezwa kunsubiza indirimbo yanje uko yayitwaye kuko je namurondeye kugira dukorane amfashe nyene nkuko bivuze ko ari mu legend amfashe mugabo mu nyuma ibintu birahinduka indirimbo arayitwara agenda kwiririmba handi nyene me mugabo kubwiwanje narituye Amical de Musique de musiciens me mugabo na kimwe bamfashije aho kumbwira gusa ngo Thompson wegenda ukora indirimbo wikorere promotion kubwiwawe nawe nyene ayikorere promotion mugabo je kubwiwanje ni ikintu cyantushije cyane mu mutima gushika n'ubu ndibaza ko byoba byiza asubije indirimbo yiwanje ko je simbo ndayikorera ko kiki si kiki indirimbo ndazifise ni nyinshi n'ubu vuba cyane ngiye gusora yindi yitwa makanaki rero navuze nko byinshi cyane byerekeye ibyo bintu nyene byo gutwara indirimbo z'abandi umuntu mukamufata nk'ikijuju umuntu agafatwa nk'umuntu adafisa akamaro ikintu nk'icyo mugabo je kubwiwanje ateza kunsubiza indirimbo yanje garagara neza ko Thompson agiye kumutuka Lolilo agiye kumutuka mwihanize
Thompson ivyo nko ku bakunzi ba Fujita bakunzi b'umuziki wawe uwo babwira iki ko kuri iyo ndirimbo Makanaki utemere neza yuko ugiye kumutuka ruriro umukomeshe mbo si indirimbo irimwo amajambo yo gutuka umuntu canke yo gufata umuntu nabi oya indirimbo irimwo impanuro yaba yo gukosora ibindi bintu dukwiye gukosora uko biravye award zo mu Burundi ni Makanaki, hit zo mu Burundi ni Makanaki, ama views yo mu Burundi ni Makanaki, ibintu byose ni Makanaki, ama video ni Makanaki, byose ni Makanaki. Bo kimwe gusa novuga jewe nta n'umunsi n'umwe maze kumutuka ubwo yarigeze kunuka avuga ko atanze nyene aravuga je sindamuzi ujya kwanza ninde iryo zina uyo Thompson ninde ni plaque y'imodoka niki yarabivuze ni imboga ni za mboga mugabo si mboga ni Thompson umuririmbyi umurundi killer original vocalist kimwe gusa novuga atuguza kunsubiza indirimbo yanje kuko Jess nayihevye kandi shobora kuyiheba kuko irya ndirimbo yari projet nini cyane gose kubi wanje yari projet napanga kuyikorera ibintu byinshi cyane me mugabo mu nyuma umugenzi arahinduka no gutahura nyene mugabo indirimbo yanje ateguza kuyinsubiza ku indirimbo si wiwe ati indiri abarimvye mu Burundi ni Makanaki ama award ni Makanaki n'ururimi nyabaki Thompson bo Makanaki bo ni nk'igiswahili ntururimi nyene ruhari mugabo ni indi terme bon Makanaki en fait mu gifaransa c'est les voleurs de la musique non abasoma b'umuziki ati Makanaki n'abasoma b'umuziki abasoma b'umuziki udundagurira nk'abasoma babiri bo nga mu Burundi abari abasoma b'umuziki genzi umwe gusa uwanwaye indirimbo yanjye nico gisuma ati rero ni gisuma niyo yanwaye indirimbo yanjye wese umusuma twari kuyikorana bazi tukayikora akamfasha nyene nkuko ubivuze we mu legend Makanaki bisigura umusuma musuma n'ibintu byacu byose birimwe amagenda uko je kubera iki ndabikubwiye ko awards ni Makanaki ama views ni Makanaki ari abantu baduza ama views batayakwiye mane naho ugira ama partage ya gute ari umuntu kweri aduza views tukavuga ko ibi nivyo ari nibijya bindi byo ku boostinga nyene by'ama system ari ama awards y'ama system ko tumaze kubibona aheza iminsi batanze ibintu by'ama awards ati rero Thompson ko ntiyemeranya n'abatanze award cyitwa award ko babitije mu mboje oye Jess kuvuga ko ngo sinemera cange ngo nimo ndapinga oya Jess mo ndapinga ko kila muntu wese afise ibyo apanga ukazi kiwiwe ni nkuko nanje nozana ibintu by'ama award afise abantu banje nzobahaye ma award sikira muntu wese nawe barafise abantu babo bahaye ama award ndibaza ko nta kibazo mwe kubwiwanje je mbona ko ari Makanaki naga system nyene nakamenye Makanaki dufate yuko ka kantu ugenda ukamubwira ati ndabira nkaho ndagufumbatisha tiraba dukoresha umwana isa none Thompson watubwiye ibintu by'amaviews yuko ari Makanaki ibintu by'amaviews nihe ndirimbo doha karorero uravye views zayo ningene yahitinze mu bantu bidasa bitangana sinorinda kuzivuga ko ndazivuze bica byerekana yuko ndimo njya muri beef n'abantu kanje singene gukorana ama beef n'abantu je kimwe gusa novuga zirahari kandi nyinshi zirahari nyinshi cyane z'abaririmbyi batazwi no ari umuririmbyi aheruka gukorera kwa Itizo ubu mu nyuma akorana featuring inde nande sinzi nimba ari Kiriku bakoze nawe featuring mu nyuma so yindi ndirimbo yiwe mugabo ndavye ama views afise umuririmbyi nkaca numviriza indirimbo yiwe uko imeze nkuko ngingene iri ira trendinga muri Buja Flavor ukacubona ko ayo ma views ari Makanaki ni Makanaki ni make menshi ni menshi cyane vrema iyo ndirimbo ni tunayizi bakunza kugira tunayizi no muri bene turamuzi ariko kowe kufisa amajuzi menshi cyane isa Thompson abenshi baravuze yuko iryo zina Thompson rije rikuzwa
na zirya mboga baherutse kutuzana ngo Thompson biki n'ibiki ivyo vyose bivuze kwiki bo iryo ni izina ryanje ry'abavyeyi iyo ni izina ryanje Thompson abavyeyi bawe n'abarundi ga Thompson yego ni simbona ko ari ngombwa novugaho mama va cyangwa papa sio kawaida me kimwe gusa novuga bijya bintu by'ubumakana kibabireke babihebe ubibwira abandi rero bandi uri kurabibwira si bajya nyene abadutwaye indirimbo ziwacu barazitwara mu nyuma batwereka ko ari aba legend kandi ari mbeba bigira ko ari aba legend naho ari ubuyabo bwigendera ati rero Akes Dan ivyo yaririmbye rero nivyo rero rega bijya nivyo rega kila muntu wese afise objectif yiwiwe ntibijyane nakubwiye kimwe gusa umutipe asubiza indirimbo yiwanje uko yayitwaye kijya ndirimbo si wiwe ayiririmvye hano kuri show gusa je cyane sinzi uriwe mu mutwe ni hatari niyo ndirimbo yanje ayinsubize ku indirimbo si wiwe cyangwa abivuge basi avuge nawe nyene akora emission avuge basi petit mimi nakuomba musamani same ko nabikoze ibi ko nta kigonge yarigeza nsaba nta n'umunsi n'umwe yego batumvirije kuri Amicade Musique biherera ngaho atubwira we muramukanye sawa nta kibazo turaramukana me mugabo yari kunsaba ikigongwe ati babarira kandi abivuge ku ma TV online nanye nkuko nyene ndabivugira ku ma TV online sivuga ko ndamutinya sindamutinya ahubwo gusa ndamubaha kimwe gusa indirimbo si wiwe asubiza indirimbo yanje ni ya Thompson The Voice kila muntu wese arabizi no nijya ndirimbo yari indirimbo ikaze cyane yari indirimbo iryoshe cyane ku buryo n'umu legend yayikunze aravuga ati indirimbo no yitira Thompson nk'uburoriro yoca ngaha tukamuhamagara tukamuvugisha ni giki wo musaba apare iyo ndirimbo ni gikindi kintu wo musaba ibyo bintu yo bigabanya yoraba kagabanya kuko ari bindi bintu bitabereye neza muri game ari bindi bintu bituma umuririmbyi bage baririmbi dufata nk'aba legend aranda amadekonage bakora agatuma n'abafanzi b'umuziki babaheba mufa no yumvise ngo rero mwe muvuga ko amaze gukora cyane amaze imyaka myinshi muri game ni byiza me kimwe gusa novuga nk'abantu bamuzi kuva nko muri mu 2003 akaba ari abafanzi biwe bakaza kumva muri 2020 ngo yatwaye indirimbo ya Thompson cyabona yuko ingufu zagabanutse cyubibona nawe nyene atero muziki ubusigaye muba underground rero bajya ba legend basumira iwanyu Thompson apare y'ibintu aba bakunzi b'umuziki ndundi canke abajeje uyu muziki ndundi bigira nikiye kintu kandi ubashimira sinzi ngene novuga kimwe gusa novuga ngo byo kubashimira nivyobura mugabo kimwe gusa turabe dukore music tureke ibintu vyo guca pembeni kumwereke mbo ejo bundi sinovuga uwo muririmbyi nawe nyene n'umu legend ari umupeti nyene w'umuririmbyi ariko abikora neza muri minsi namufashije muri studio turandika indirimbo ndazana melody ndazana imistari turapanga aririmba indirimbo yiwe aheruka kuyisora Land Heze munyuma yaciye irungikira uwo muri legend nawe nyene yaciye akoresha umwanya acha murungikira ka audio ngo peti mbona nyimbo yangu mbona nyimbo yako nasikia inafanana na yangu peti sasa cheki kwa hapo ndo kaivute ku YouTube juu mimi nikitoa yangu ngo wendo kaivute ufuko unatumika ingine utie YouTube juu mimi nikitoa yangu watu wote bataona kama nikufuatilia uwo muririmbyi ntaba mu Burundi nakorera mu Burundi iyo ndirimbo umupeti yayikoreye mu Burundi kwa Itizo none uvuga yuko uwo mupeti yoba yayitwaye gute uwo muri atari banganye Thompson atari banganye uyo Jesse no muvuga vraiment uri kwamugirira promo ya gusa si promo gusa ntanimo ndi maramaza owe sukuyimaramaza ahubwo gusa ntanimo ni kwegera ibindi bintu ko uyo Jesse nyene ko twoja muri beef n'uyu nyene ndimo ndavuga nga si nyene kuja muri beef na Lolilo parce que beef ya Lolilo je niyo sinzi ngene no naho yo kushikana he nawe narirembeye
akorana amabifu nabo bahora bakorana amabifu Jesse nyene amabifu kimwe gusa bijya bintu by'umakanaki abihebe indirimbo yiwanje je ndayikeneye Thompson kubumvirije ikiyago ciyo gumya n'ivyahise muri gumya aga freestyle gato bumva iyo ndirimbo gumya n'utari bwamushikire yumva iyo gumya uburyohe bwayo ati gumya ngwino ufate tuje kuri dance style yawe baby ni always gumya nukashire muri sixpence 80s mwana mziki anawasha fire gumya ukufata inkoko kwikerera gumya wikubise asukanyerera gumya umukinza baje gukinda gumya ukufata maheru kayahindura gumya shakungumiza muri mudu cyangwa ufuna kagoro ati gumya wifuza wambure muzu buhoro baby go down iri joro nicewe nawe reka ngufate ku mata sindagusiga turajyana nawe ati gumya man iyo ndirimbo yari big project n'ubu sindayikorera clip kuko uwayitwaye yagiye gukora clip y'uburofa clip ya mbere y'uburofa ne Thompson burya indirimbo gumya uyumvije kumengo irimwe bishego ico kivuze kwiki ibishego ati mfate ku mataye sindagusiga turajana nawe ngo gumya kamuna ashika kama nini tuje mu ncamake kugira yemere mujane tegeza kumubwira utuntu nyene turyoshe mubwira ivyo kumukorera niyashika ngimuza kupiga nakubali Thompson yesa bakunza Fibjiti bimurumvise byinshi kuri Thompson The Voice Killer ukabusha kumenya byinshi bya Thompson ngino ufite ndi subscribe kuri official Thompson The Voice Killer yesa aho uramutora Thompson kugira urabintu vyiwe Thompson akajambo kagasoni karugi eko abumvise ubutumwa babashikiri nabo byega bavyumvise no muri Amicale des Musiciens no muri Amicale des Musiciens ubutumwa bwabashikiriye baraboneze yuko bakwirengagije kandi ari ibintu bitari bikwiye guhereraho akajamo kagasoni karugi vraiment iyo yari jewe nari kumwiba rorira indirimbo bibaza no gufungwa bari kumfunga baraguhagarikiye ati ntuzosubire no kuririmba ariko kubera bari Jesse ndi hasi ahubwo je ndi hejuru yiwe je no ba hasi je ndi hejuru basi gute ndi hejuru none niyibye indirimbo yanjye agenda kuyiririmba bisigura yuko yaraninye kugira turirimbana kandi twari kuririmbana je vraiment unge muciwiyana sinari kumwica gusa ahubwo nari kumukiza wari kumukiza canke wari kumugishikana handi ha oya Thompson ukiraho nyene Simba Genge uyivuga kwiki ikintu ilebo yitwa Simba Genge uyivuze kwiki nje ndayizi nk'ilebo nyene lebo uremeza neza ko ari lebo cyangwa urayivuga nka babandi bayivuga ukundi ko noje no harira gute umuntu nyene Simba Genge avuze ko ari lebo noje sinopinga vraiment uririmvye yatubwiye neza yuko Simba Genge arakadumbi ngo si lebo ngo nakadumbi uyo lebo ni yaere ico bisigura lebo yaradusigure neza ati nahantu nyene usanga bagukorera video bakwambika bagupangiye inzu yani bezo zawe zose bakurira déplacement aratubwira ati ya Simba Genge ngo ntabwo ari lebo kabisa ngo ujya si lebo no kuri kigano twarayikoze biyo emission irahari n'umuririmbyi arahari weho uremeje neza yuko ari lebo mbo kila muntu wese afise urwego rwiwe ukuntu afata ibintu byiwe ni lebo ku rwego rw'iwabo no kandi kuri wewe niki ntoje novuga iki jembo na kwari nimba ari group nimba ari label je sinzi kwanza ico bisigura label je sinzi ibyo bisigura ko je usanga uwayikoze iyo label yaravya izindi label ko jembo na ngumenga yagiye gusinya yandi masezerano muri JC Production none king of label yo sinya handi hano agaheba label yi usanga arira hose no bica bigenda gute mpenda tuwiri manake mbona tusi wale wote tunawajua tunawafahamu akina nani na nani kutoka Tanzania kutoka mawapi wako na malebo zao hawajasaini kwa lebo zingine kwa sababu ana lebo yake anajiweza manake anasaini msanii wake ule msanii wake yeko na uwezo wa kufanya lebo yake na yake shakuwa na pesa lakini hapana president maki yule wanataka CEO na anaenda kusaini mlebo wengine maki nafuna kwa ni vitu vya mafuafo ni biga nyene makanaki ndiko ndakubwira ni bintu
vy'igitambara ni kufunga macho ni gufunga macho batu naona agi umuntu akoze lebo ngo nanje nshaka gukora lebo bo lebo ya mbere nzi mu Burundi umenga ni zibiri mbona Bantu Boy na MA production ndibaza kwiga ari lebo parce que irimo abaririmbyi kandi urabibona ko babakorera abaririmbyi babo na Empire Avenue Empire just novuga ko ari lebo kuko nigeze kubona emission ya Satbi avuga ko ijya si lebo na muririmbyi numwe amaze gusinya si lebo rero ijya dufate ko ari group ni Avenue nka kujya nyene babivuga bonyene mugabo tusaidiane none basi Satbi we yarabyivugiye nyene arabivuga jewe vraiment sinovuga ko ngo abaririmbyi bose ngo twaranditse ngo tugira signature no tuko turafashanya tugafashanya biga ndavyemera apana ibindi wo kwitilebo nani studio office nana camera office nanu Toma nakwambia tureke ibintu by'ubumakanaki ubu arafise lebo arafise umudirect yiga ni lebo arafise umudirect kandi umuririmbyi yinjiye gusa muri Bantu Boy acaba umustar acamenyekana apana biga tumva ngo Masimba Gang umuririmbyi ari muri Simba Gang na video zitatu afise nunamuzi mugabe iga lebo yabo iga siyo nakadumbi dumbi vraiment nibiga nyene ati wero rino yo kuvuga ati ingo muri Simba Gang Jess noja muri Simba noja muri Simba Gang nayo nawakija ko atarabimbwira nawakija kurondeza handi ari bindi bintu byinshi cyane tutaramenya cyo bisigura lebo cyo gituma hakenshi cyane ubusanga amalebo yo mu Burundi usanga umuririmbyi bakora nk'amezi 2-3 umwaka ngo yabihevye biva kuki uburyo buke cyane nituratahura umunsi tuzotahura nico gituma uzosanga abaririmbi akoze amasezerano y'imyaka 2 n'imyaka 2 none none biga vya Lolilo ngo afise ngo lebo yitwa Simba Gang ijya si lebo si lebo rijya n'izina giwe yiyite ngo Simba Gang mugabo ijya si lebo wallahi ijya si lebo studio ivyuma barabifise byose rero nta nakimwe afise yo ibikura he ni telefone gusa ibaza nahano abanyene nakamoto kiyo nta muduga gira sinzi umenye yararonse umuduga naherutse numva ngo arafise umuduga agenda munda muheruka adafise umuduga Jesse nifuza base na base yo mu Burundi nifuza nta niyo nkeneye vraiment meruka gusohora Maria Filban nabonye zaba promoter nazibonye z'abaririmbyi nazibonye ko nasohoye Maria none yaciye mu bantu none ivuzwa barayivuze kandi irameze neza n'abantu benshi barayizi mugabo kimwe gusa novuga so kuvuga yuko ngo dukeneye gusohora indirimbo cyo tudodera ibintu no turi muri competition n'umuntu we usaba utwawe gusa ko dusubije bansubiza ibintu by'iwanje basi bihere mu mahoro bihere vraiment ntuzosona no kumuvuga uyo muntu gendo nzomuvuga kubera ariko natagusubiza nazoguhema nazoguhema buri wo mufata mu minwe ucukerera uca wiyica Thompson akajambo kanyuma ku bakunzi ba Flip GTV ndazi ko ya kimwe gusa abasavye muje kuri channel yanje ya YouTube kore subscribers like comment na share mukurikirane akazi kanje kose kari kuri YouTube yanje uko ubu wa mbere kumviriza iyo ndirimbo yanje makanaki zo zizananye n'amasanamu indirimbo imeze neza cyane nta muririmbyi twatuse mu iyo ndirimbo mugabo indirimbo imeze neza ndi kumwe na Black African original vocalist Thompson the voice killer king of boys a paradise asante sana Thompson asante na nyine na urakoze cyane namwe murakoze yes abakonza Flip TV yari koresha umwanya kuri microphone inyuma ya kamera no munsi ndamuvuze ni Pax Salaba ni mubandanye mudukurikirana turabakunda cyane ciao ciao